Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19-25-31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Higoma mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, uyu munsi habaye umuhango wo gushyingura abantu 200 leta ivuga ko bahitanywe n'intambara mu buryo butandukanye. Kuri wa mbere leta y'u Burundi yafashe ingingo zikomeye zo guhangana n'ikiza cy'indwara y'ibihara by'inkende izwi ku izina rya Mpox. Ku bantu 313 batowe iyo ndwara muri laboratoire 148 bonyene nibo bamaze gukira, abakiri mu bitaro bakaba bashika 165. Turumva nuko abakinyi bahagarariye u Rwanda mu mikino Olympique y'abagendana ubumuga ibera mu Bufaransa bahagaze magingo aya. Tubafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa mbere turi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9. Ayo makuru ku buryo burambuye ni mukanya Nina Hiradukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Umukuru wa Amerika Biden yavuze ko abahuza bari hafi gushikiriza amasezerano ya nyuma yo guhagarika ingwano no kurekura inyagano zifungiwe i Gaza, igihugu ca Israel n'umutwe wa Hamas. Ariko President Biden avuga ko atibaza ko umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ariko arakora ibishoboka vyose kugira amasezerano ashikweko. Muri Israel ubwaho harabaye imyerekano mu gihugu cyose yo gusaba leta gushiramwo ingufu zo kurekura inyagano. Hagati aho umukuru wa sendika nini y'abakozi muri Israel Histadrut Arnaud Bar David yasabye abantu bashika 100 bari baje mu myerekano gusubira ku kazi saa 8:30 mu masaha yo muri Israel mu kubahiriza ingingo ya sentare y'akazi. Amabarabara yarazibiwe muri iyo myerekano n'ibikorwa by'ubucuruzi n'amashuri birugara mu bice byinshi vya Israel. Abari mu myerekano bavuga ko umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu ategerezwa kwemera uruhara rwiwe mu mpfu z'inyagano 6 zatowe mu manuko bwa Gaza kuwa 6. Efrat Mashikawa numwe mu bari bifuza cyane amakuru ya Inarume yaragifunzwe na Hamas muri Gaza. Mu kiganiro yagiranye na BBC, Mashikawa yavuze ko leta yari kwiye guhagarika ibintu vyose ikagarukana inyagano. We really feel this is a little bit too late, but we are. Twibaza ko mu by'ukuri byatinze gato, ariko turashimira cyane abakozi bose ndetse n'ibigo byigenga byemeye gufatanya natwe kugira ngo dutera kamo guverinema ya Israeli y'intagondwa y'ubu, cyane cyane Minisitiri w'Intebe. Ibi birahagije. Minisitiri w'Intebe wacu agomba guhagarika ibintu byose nk'uko natwe twafunze amasoko, amaduka ndetse n'akazi. Agomba guhagarika byose, agashira umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo abacu bashimuswe bagaruke. Igoma mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo habaye umugigo wo guhamba abantu 200 bivugwa ko boba barapfuye mu ngwano, abishwe n'inzara canke n'ingwara. Abategetsi ntibatangaje mwirondoro wabo canke ivo nyayo y'izo mfu. Uwo mugigo wabereye ku kibuga cy'umupira cyo muri ico gisagara witabwe n'abantu baharugwa mu majana, harimo abanyamuryango ba societe civile n'abategetsi. Akarere kazengurutse Goma kibasiwe cyane n'imigwano yo kwivumbura kuri leta y'abagwanyi b'umugwi wa M23. Abo barahakana uruhara rwabo muri izo mfu, ahubwo bavyagiriza igisirikare ca leta n'imigwigwana igishamikiyeko. Inyeshamba zabandanyije gufata akarere naho hari utwigoro two guhagarika ingwano. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango.
umugwi ujejwe gutegura amatora muri Tunizi wanse kwakira ubusabe bw'abakandida batatu bo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanyijwe mu kwezi kuza utitaye ku ngingo yafashwe na sentare c'imanza zijanye n'ibikorwa vya leta yuko bashobora kwitoza. Ahubwo uwo mugwi waremeje ubusabe bw'abandi bakandida batatu harimo Perezida Kais Saied, aho abamunenga bamwagiriza ko yigungira ku butegetsi kuva hahere ububasha bwose haraheze imyaka 3. Ni inkuru ya Sebastian Asha mwumva mwijwi rya Siriake muhawe nayo. Abo bakandida batatu babujijwe kwitoza bari basubijwe ku rutonde na sentare icimanza zijanye n'imirimo ya leta nyuma yaho akanama kaje gutegura amatora kankiye amadosiye yabo. Gusubira kubankira bishobora gutuma atacizere bagirira ayo matora. Igitigiri kinini c'abanyepolitike kirapfunzwe canke bari imbere y'ubutungane mu gihe Perezida Saied abandanya gukomeza ingingo zotuma guma ku butegetsi. Umwe mu bakandida babiri bari bemejwe ngo bahangane na Perezida Saied mu matora yo mu kwezi kwa 10 bivugwa ko yahagaritswe. Umwe mu bayoboke ba Ayashize Mer avuga ko yafunzwe mu masaha yo mu gitondo akaba akekwa ko gukoresha ububeshi mu miyamamazo yiwe. Kubanyetinziya benshi iki n'ikindi kimenyetso cerekana intera igihugu cabo giteye ko mu kuja mu nzira itandukanye n'iya demokrasi ico gihugu cari cagiyemwo nyuma yaho baviriye hasi bakirukana ubutegetsi bwari buhari mu 2011. Ishiramwe mpuzamakungu ry'igenzura ry'ibihe rivuga ko Afrika igirwa ko ingaruka kenshi n'indagurika ry'ikirere naho isori igice gito c'ivyuka vyonona igisenge. Mu myaka 30 iheze uyu mugabane warashushe cane gusumba urugero fatizo rw'ubushuhe ku isi, aho Afrika yo mu buraruko ariyo yashushe cane. I Agadir muri Maroc harashushe cane ku rugero rwa dogere 50.4. Uyu mwaka naho harabaye imyuzure muri Libya no muri Afrika yo mu buseruko. Mu gihe akarere ko muri Afrika yo mu manuko hatewe n'amapfa akomeye mu myaka 40 iheze. Abaharanira uburenganzira basaba ibihugu biteye imbere mu mahinguriro kubahiriza ivyo bemeye gufasha mu bijanye n'ihindagurika ry'ikirere. Igipolisi muri Uganda cataye muri yompi abagore batatu bari mu myerekano basa n'abambaye ubusa yabereye i Kampala bariko bayiyamiriza igiturire. Abo bagore bahagaritswe n'igipolisi gihe bariko baraja kunyubakwa ikoreramwe inama nshingamateka. Bari basize imibiri yabo amabara y'ibendera y'igihugu ca Uganda n'amajambo yo kwiyamiriza igiturire. Abari mu myerekano basaba isuzumwa ku mishahara y'ubuzima bw'abashingamateka n'abategetsi b'igisagara inyuma yaho umusozi w'imyavu wabomotse ugahitana ubuzima bw'abantu 35 mu kwezi guheze. Umushingwamanza wabo avuga ko ivyaha baregwa bidasikurize neza. Jacques murakoze Nina Iradukunda kuri iyo ncamake y'amakuru. Amakuru ku buryo burambuye reka tuyahere igoma mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi habaye umuhango wo gushyingura abantu 200 bahitanywe n'intambara mu buryo butandukanye. Abategetsi ntibatanze umwirondoro wabo n'uburyo bapfuyemo. Icyo gikorwa kikaba cyatunganijwe na leta ivuga ko abo bantu bapfuye kubera intambara ivuga ko bashoweho n'umutwe wa M23. Uwo mutwe uhakana kubigiramo uruhare ahubwo ukabyegeka ku ngabo za leta n'imitwe twaje intwaro ikwana nazo. Ni umuyezo na Prime Ndikumagenge. Kuri Stade de l'Unité mu gisagara ca Goma niho hari hatondetswe amasandugu afukishijwe ibitambara vyera. Niho habereye umugirwa wo gusezera abo bantu wari witabwe n'abanyagihugu n'abategetsi b'intara hamwe n'intumwa za leta zari zavuye i Kinshasa. Zarimwo umushikiranganje w'uburenganzira bwa zina muntu Chantal Chambu Mwavita yavuze yuko abo ari abantu bazize agasomborotso k'ababanyi babo. Muri uwo mugirwa abanyagihugu bahawe umwanya wo kuririra abari bagiye gushingurwa, batanga n'ubutumwa yuko barambiwe guhora bicwa nuko banyotewe amahoro. Umushikiranganje Chantal Chambu yabijeje yuko leta iri kwirakora ibishoboka vyose, ati buri munsi buri mwanya tuba turondera inyishu. General Major Peter Chirimwami umukuru w'intara ya Kivu ya ruguru yagirije u Rwanda na M23 kuba inyuma y'imfu z'impunzi zabaye imbere harimwo nabo basezerwa uyu munsi. Umugirwa wo gusezera uheze
abo bantu bajanywe gushingurwa mu itongo ry'abapfuye ryashinzwe hanze gato y'igisagara ca Goma mu majaruguru ahitwa Kibati muri Nyiragongo. Aho muri uno mwaka harashinguwe n'abandi bapfuye kubera iyo ntambara, ariko hari ibibazo bitigeze bironka inyishu kuri abo bantu bashinguwe uyu munsi. Ntihavuzwa amazina y'abapfuye, uburyo bapfuye n'igihe bapfiriye. Abategetsi bavuze muri rusange yuko bapfuye kubera kuvanwa mu vyabo n'intambara y'u Rwanda rwinyegeje muri M23. Ariko urunani Alliance Fleuve Congo AFC M23 irimwo rwo rwasohoye itangazo ruvuga yuko ishingurwa ry'abo bantu ari umugirwa w'ikinyoma wateguwe na leta ya Kinshasa wo gushingura impunzi ziriko ziricwa n'abakorana n'iyo leta nka FDLR na Wazalendo mu makambi y'impunzi yo mu gisagara ca Goma. AFC ivuga yuko abarwanyi ba M23 batica abanyagihugu atacu bazira, kandi yuko batigeze bashika mu makambi y'impunzi canke igoma, ahantu AFC ivuga yuko hagenzurwa n'ingabo za leta. Twimendi ku Magenge, BBC Gwaza Miryango, Nairobi. Tuve muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tujya mu Burundi, aho kuri uyu wa mbere leta y'iki gihugu yafashe ingingo zikomeye zo guhangana n'ikiza cy'indwara y'ibihara by'inkende izwi ku izina rya Mpox. Zimwe muri zo harimo gushyira ahantu hateranira abantu benshi no mu biro bitandukanye uburyo bwo gukaraba n'isabune, hamwe no gusuzuma abagenzi binjira mu gihugu baciye ku mipaka itandukanye. Izi ngingo zifashwe mu gihe imibare y'abandura Mpox igenda yiyongera, abamaze kuyirwara bakaba bagera barenga 300. Ni inkuru ya Gildas Ihundimpundu i Bujumbura. Ingingo zafashwe zibutse ibihe bidasanzwe Burundi bwaciyemwo mu myaka 3 iheze vyerekeye ikiza ca COVID-19. Muganga Arcade Hatungimana, umuhanuzi mu biro vy'umushikiranganje wa mbere, niwe yazitangaje inyuma y'inama idasanzwe yagirishijwe n'umushikiranganje wa mbere. Hategetswe gusubiraho mu bibanza vyose ahahurira abantu benshi ibikoresho byo gukaraba n'amazi meza n'isabune. Abatazobikora bazofatirwa ingingo. Gutegekanya ibibanza byo gushiramwo abikekwa ko bafise ibimenyetso by'indwara n'ibibanza byo gushiramwo abarwayi. Kubandanya kwakira neza abarwayi babitura no kubavura ubuntu. Gushira ahantu ha wenyene uwo wese yanduye iyo ndwara canke uwikekwa ko ashobora kuba yanduye iyo ndwara. Guhagurukira ibijanye n'ubushurashuzi mu guhimiriza kugira ngo iyo ndwara ntibandanye ikwiragira biciye muri izo ngeso mbi. Hambavu y'ivyo, kuva uno munsi ntibirekwiye gufungura akanyama k'ibikoko vyo mw'ishamba, n'uburiro bwose budakwije ibisabwa bugiye kugarwa. Mu gihe umwaka w'ishuri ugiye gutangura, ababijejwe bategetswe gutekanya uburyo bwo gukingira abanyeshure. Mu ngingo zafashwe harimo izerekeye ingenzi. Gusuzuma abinjira bose mu gihugu baciye ku mipaka ko atabimenyetso by'iyo ndwara boba bafise. Ibitigiri vy'abandura karanda Mpox bisa n'ivyongerekana ku murindi munini mu mwanya muto. Mu mpera z'ukwezi kw'indwi abari bamaze kwandura bari 3 gusa, ubu baharurwa mu majana. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Lidwine Baradahana amenyesha ariko ko atawuritaba Imana. Ku bantu 313 batowe iyo ndwara muri laboratoire 148 bonyene nibo bamaze gukira. Abakiri mu bitaro bakaba bashika 165. Muri ibi bihe turimwo by'iki kiza, naho carandagase mu mwanya muto, nta muntu n'umwe araduca mu myanya y'intoke yashitse kwa muganga. Uburere bw'ubuvuza karanda Mpox kamaze gushikamwo ni 29. Akageramiwe cane ni Bujumbura Meri. Mu bantu 300 barenga gato bamaze kwandura iyo ngwara mu gihugu cose, 200 batowe mu gisagara ca Bujumbura. Aka karere ni kamwe mu bubangamiwe cane n'ikena ry'amazi. Gildas Ihundimpundu i Bujumbura. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Tugeze ku isaha ya saa 11:44 ku masaha ya hano i Londres, saa 12:44 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi.
birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe canke uturere bakagira ibibazo vyo kuja ku mbuga za BBC ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye, ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor, T-O-R. Kugira ushire uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe, jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download. Upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe, uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser, wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru uko ushaka, naho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Dukomereze ku makuru yerekeranye n'imikino. Mu Bufaransa hakomeje imikino ngororangingo y'abagendana ubumuga izwi ku izina rya Paralympics mu Cyongereza. U Rwanda rukaba ruhagarariwe n'abakinnyi 13 bari mu mikino ibiri itandukanye, harimo umukino wa sitting volleyball urimo abakinnyi 12, hakaza n'umukinnyi umwe wa atletisme, bose hamwe bakaba ari abakinnyi 13. Navuganye na Jean Baptiste Murema, akaba ari perezida wa komite y'igihugu y'imikino y'abafite ubumuga mu Rwanda NPC, maze ntagira mubaza aho imikino ubu ihagaze ku ruhande rw'u Rwanda. Kuri sitting volleyball bamaze gukina inshuro ebyiri. Uyu munsi ku itariki ya 2 nibwo bari bukina inshuro ya 3. Ku nshuro ya mbere bakinnye na Brazil irabatsinda, hanyuma inshuro ya 2 nabwo bakina na Slovenia nabwo irabatsinda. Ni ukuvuga rero ngo uyu munsi barakina nanone kugira ngo noneho bamenye ngo mu itsinda barimo basohotsemo ari abakangahe. Yaho noneho tugategereza ko bazakinira rasoma. Habaye akabazo muri sitting volleyball, hari umukinnyi utarabonetse, ubu mwamushimbuje undi, byagenze gute? Kumusimbuza biba bigoye kuko nyine bazi umubare ari uwo, ari 12. Uwo rero udahari nyine natwe turibaza ahari, ariko ibyo polisi nirimo kubikurikirana, dutegereje igisubizo bazaduha. Mbe kugeza ubu ngubu nk'uko warabivuze ko mwabihaye polisi, nta makuru mashya mwamufite? Amakuru ntayo, nuko gusa polisi irimo gukora akazi kayo muri investigation. Nejo arabaje juste bakiri muri investigation baje muri village na mbere yaho, so ubwo rero nicyo twiteguye ko bazatubwira mbere yuko dutaha, wenda ko ari icyo bagezeho ko barimo barabikurikirana. Hanyuma dukomeje, umukinnyi wo ku ruhande rwa atletisme we bihagaze gute? Kuri atletisme twakinnye ejo hashize, navuga ko natwe ibyabaye byaradutunguye kuko byari 1500, arangiza ari ku mwanya wa 5 mu bakinnyi bose hamwe 16. Usiganwa metero 1500. Ego, hanyuma y'isaha nibwo batwabonye resultat ko yabaye disqualifié. Ubwo rero yabaye disqualifié ni nkaho mu by'ukuri atigize akina. Disqualifié ubwo no kuvuga ko atemerewe gukomeza irushanwa. N'ubundi ryari ryarangiye kuko bakina inshuro imwe bikaba birarangiye. N'ubundi ntabwo yajyaga kongera gukina, ni inshuro imwe gusa, n'abakinnye bose ntabwo bongeye gusubira abari iyo nshuro. So ubwo rero twihutiye kujya mu biro bishinzwe nyine tekinike n'ibyo bibazo byose, tujya kubaza impamvu, za kutubwira yuko kurikije uko kamera ziri mu kibuga zibyerekana, nuko yakuye ikirenge mu murongo aho birukanyira agakandagira hanze y'umurongo mu byatsi. Nyuma twaganiriye n'uwo mukinnyi arabitubwira, turamubwira se hari ikibazo cyabaye, ati baransunitse. Uriya wabaye wa mbere yaransatiriye, arimwo aducaho twese, ariko yaransatira by'umwihariko ku buryo twari duhanganye. Ni tekinike nyine nawe ntabwo yari abizi, ni ubwa mbere yitabiriye. Abonye amusatiriye amukubita ukuboko, noneho ananirwa kwiramira, birangira akandagiye hanze. So ubwo rero tubwira abo bantu nibyo twabasobanuriye, turababwira se umuntu ava mu murongo gutya agakandagira hanze ko mutarebye icyatumye akandagira hariya, mukareba koze. So baravuga ngo bagiye gukomeza barebe, bo barebye gusa ibyo babonye, ibyo kamera yerekanye, aba ari byo banariza bafata umwanzuro. So natwe rero twavansa, navuga ikirego cyacu gutyo, ko barebye uko byagenze ariko batitaye kureba icyabiteye n'iki.
ubwo rero baratubwira ngo bazabireba, ariko nanone hazamo ikibazo ko twatinze kubivuga, kuko ngo niba icyo kintu cyabaye twagombye kuza kubivuga mbere rezilita zitarasohoka. Turavuga ntabwo twajyaga guhita tuza ahangaha tutarabona rezilita mwasohoye uko bimeze batoya, ariko biza kurangira ibisobanuro dutanga ubona ko bose barimo kubyumva, bavuga ngo bagiye kongera kubikurikirana barebe, bazatubwira. Hanyuma badusaba no kwandika, ubu twaranditse, udutegereje ko bazaduha igisubizo. Jean Baptiste Murema, perezida wa komite y'igihugu y'imikino y'abafite ubumuga mu Rwanda. Muri kano kanya rero ikipe y'u Rwanda ya sitting volleyball ikaba irimo gukina n'ikipe ya Canada ikaba imaze gutsinda amaseti 2-0 ku ruhande rw'u Rwanda. BBC gahuza miryango muratwumva kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Mu kiganiro none cyo kuri wa kabiri twabateguriye, yewe mujyana sinabinyarire kuko niho njije igisabo. Ko niho njije igisabo? Nkwitinda Patrick. Kandi kubeshya n'ukuri igihe namaranye n'uriya musore namukunze. Ese mama. Niko sanade ndakumva. Niba waramukunze bikumariye iki? Byatumye atagutanza azi neza ko mutwituye uwo mwana. Ni 12:45 kuri BBC. Tusubire mu makuru yerekeranye n'imikino ku buryo noneho burambuye na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwiriweho neza bateze amatwi BBC ay'imikino uyu munsi nyahere muri Afrika mu mikino y'amajonjoro yo gushaka itike y'igikombe cya Afrika kizakinwa umwaka utaha mu gihugu cya Maroc. Ikipe y'u Rwanda Amavubi iri muri Libya aho kuwa gatatu izahura na Libya umukino wo mu itsinda rya kane. Muri iryo tsinda rya kane kandi harimo igihugu cya Benin yo izatangira imikino yayo ikina na Nigeria. Mu makipe yo mu karere intamba mu rugamba y'u Burundi iri mu itsinda rya 12 izatangira isura Malawi. Muri iryo tsinda kandi ribarizwamo Senegal yo izakina na Burkina Faso. Ni mu gihe Tanzania izahura na Ethiopia mu itsinda rya 8 ririmo kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Guinea. Mu itsinda rya 10 Kenya izahura na Zimbabwe, harimo Cameroon izakina na Namibia. Ni mu gihe kandi Uganda iri mu itsinda rya 11 ikazabanza muri Afrika y'Epfo guhura na Bafana mu itsinda ririmo Congo Brazzaville na Sudan y'Epfo. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza Manchester United yatsinzwe umukino wa kabiri yikurikiranye muri shampiyona inakina umukino ubayabaye. Ibindi reka tubibaze Prudence Ngyumva. Nubwo Manchester United yatsindiwe 3-0 ku kibuga cyayo, hari benshi mu bafana bayo bashobora kwiruhutsa kwitandagajwe birenze kuko byashobokaga. Casemiro yatakaje umupira inshuro 2 zahanishijwe ibitego 2 nta muhwe bya Diaz. Ibintu byateye umutoza Erik ten Hag wamaze kujya ku gitutu gikomeye nyuma y'imikino 3 gusa gufata icyemezo gikomeye cyo gusimbuza umunyabrazil w'imyaka 32 yinjiza Toby Collier ingimbi y'imyaka 20 gusa nyuma y'ikiruhuko cy'igice cya mbere. Mo Salah nkuko asanzwe abigenza Old Trafford yateyemo agashingura cumu umukino urangira ari 3 ku mwuka. Intsinzwe ya Manchester United yakurikiwe n'uburakari bwa Erik ten Hag yagaragaje mu gusubiza ibibazo yabajijwe n'abanyamakuru nyuma y'umukino, ariko avuga ko kabone nubwo amaze gutsindwa kabiri mu mikino 3 afite icyizere cyo gutwara ibikombe muri uyu mwaka. Mu wundi mukino wa rutezwa amaso ejo hashize Tottenham Hotspur yatsinzwe na Newcastle 2-1 nubwo abakinnyi ba Ange Postecoglou aribo babonye amahirwe menshi meza yo gutsinda. Chelsea yari iwayo Stamford Bridge yahagamwe na Crystal Palace 1-1 nyuma y'umuzinga wa Eze Ebenechi watumye ikipe y'igombora ikanacyura inota rifite agaciro gakomeye. Hagati aho Arsenal yatakaje amanota 2 ku nshuro ya mbere inganya na Brighton Hove Albion 1-1 mu mukino. Declan Rice umwe mu bakinnyi b'imena ba Gunners yahawe ikarita itukura ya mbere mu mateka y'umwuga we. Ni mu gihe Manchester City yo yatsinze West Ham 3-1 byinjijwe na Erling Haaland mu mbumbe y'ibitego 3 ku nshuro ya kabiri yikurikiranyije muri uyu mwaka w'imikino. Everton yatsinzwe na Bournemouth 3-2 mu mukino unogeye ijisho. Ikipe ya Sean Dyche yari yatangiye nyamara ifite 2-0. Manchester City rero iyobora urutonde n'amanota 9 yuzuye ikurikiwe na Liverpool ku itandukaniro ry'ibitego gusa.
urakoze cyane Prida. Muri Espagne Kylian Mbappe yatsinze ibitego bibiri bya mbere muri shampiyona ya La Liga ubwo Real Madrid yatsindaga Real Betis 2-0. Madrid ntiratsindwa umukino n'umwe kuva shampiyona yatangira, ariko imaze gutakaza amanota 4 nyuma yo kunganya imikino 2. Irarushwa na mukeba wayo Barcelona yo kuwa gatandatu yapfunyikiye Valladolid ibitego 7 ku mwuka. Mu Budage ubuhangange bw'ikipe ya Bayer Leverkusen bwo gukina imikino 35 idatsinzwe muri shampiyona ya Bundesliga bwashyizweho akadomo na Leipzig kuwa gatandatu. Itsinda Leverkusen yakiniraga iwayo ibitego 3-2, ni mu gihe kandi ikipe ya Leverkusen ariyo yabanje kubona ibitego 2-0. Soreze umukino wa tenisi, Coco Gauff umunyamerikakazi wari ufite igikombe cya US Open yasezerewe muri irushanwa atsindwa na Emma Navarro 7-2 z'amanota 6-4, 4-6 na 6-3. Navarro nawe uturuka muri Amerika akaba ari ku mwanya wa 13 ku isi. Muri kimwe cya kane Navarro agomba guhura na Paula Badosa uri ku mwanya wa 26 ku isi nyuma yuko uyu munya Espagne kazi atsinze umushinwa kazi Wang Yafan 7-2 z'amanota 6-1, 6-2. Intsinzi ya Navarro ishyize iherezo ku nzozi za Gauff zo kwegukana igikombe cya US Open ku nshuro ya kabiri yikurikiranyije kuva Serena Williams yabikora muri 2014. Iyo ntsinzi kandi ya Navarro w'imyaka 23 yatumye abo umunyamerikakazi ukiri muto ugeze muri kimwe cya kane kirangiza mu marushanwa abiri akomeye, irya Wimbledon ndetse n'irya US Open mu mwaka umwe. Ibi nabyo byakozwe gusa na Serena Williams mu mwaka w'ibihumbi 2004. Ayo ni nayo y'imikino nari nabateguriye uyu munsi. Yigendi Yves Bucyana. Ikiganiro cy'imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Urakoze Yves Bucyana kuri aya makuru y'imikino. Ku batabashije no gutangira ikiganiro cyacu tugitangira, umva nimwumve ubundi buryo mushobora gukurikirana ibiganiro byacu. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC Gahuza Miryango kuri podcast. Mu gusezera reka nongere nsubize ijambo Nina Iradukunda tubwira mwe makuru y'ingenzi avugwa muri BBC muri kano kanya. Perezida Biden yavuze ko abahuza bari hafi yo gushikiriza amasezerano ya nyuma yo guhagarika ingwano no kurekura inyagano zifungiwe i Gaza, igihugu ca Israel n'umutwe wa Hamas. Ariko Perezida Biden avuga ko atibaza ko umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu hari ico ariko arakora ibishoboka vyose kugira amasezerano ashikweko. Hagati aho umukuru wa sendika nini y'abakozi muri Israel Histadrut Arno Bar David yasavye abantu bashika 100,000 bari baje mu myerekano gusubira mu kazi saa 8:30 mu masaha yo muri Israel mu kubahiriza ingingo ya sentare y'akazi. Amabarabara yarazibiwe muri iyo myerekano n'ibikorwa by'ubucuruzi n'amashuri birugara mu bice vyinshi vy'igihugu. Igoma mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo habaye mu gihugu hamba abantu 200 bivugwa ko boba barapfuye mu ngwano abishwe n'inzara canke n'ingwara. Abategetsi ntibatangaje umwirondoro wabo canke imvo nyayo zizo mfu. Jacques. Urakoze Nina Iradukunda. Rero no dusoje amakuru yacu yo kuri wa mbere ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9. Namakuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon. Amakuru yacu arakomeje ni ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com.